Ninde adashaka kugira urubanza rw'ubugeni rwiza? Ninde adashaka kugira urubanza rw'amateka rumeze neza? Ivyo ndabizi yuko waba inkumi canke ukaba umusore, ndabizi yuko mwese muvyifuza. Ninde musore nawe atifuza kuronka umukobwa bazokubakana yarezwe, afise indero, afise iyava, akaba ameze neza? Nibaza yuko ata musore n'umwe ivyo atavyifuza, kuko mu bisanzwe n'abarundi barayamaze ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Ihitamo nabi rero ryawe rirafise ico rizokora muri kazoza, rirafise ico rizovuga kuco urico wewe, rirafise ico rizovuga ku kazi usanzwe ukora, rirafise ingaruka ku bana muzovyarana n'uwo mugore, rirafise ingaruka mbere no ku butunzi bwawe. Nico gituma kuri uno munsi wa none nashaka tuvugane ku bintu bimwe bimwe bishika nka 8 canke 9. Ivyo bintu ubibonye ku mukobwa ushaka yuko muzokubakana, no guhanura yuko wo muhanura. Ubonye naho bibandanije, woca wiyoronjorora ugakuramo akarenge, ukaba uri mushasha hano. Twama tuvuga ku bintu bishobora kuduteza imbere, twama tuvugana ku mahera, twavuga kuri business, twama tuvugana ku bantu no ku bintu, twama tuvugana kuri ibyo byose byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere, dushobore guteza imbere imiryango yacu, dushobore guteza imbere igihugu, dushobore guteza imbere na Afrika. Hanyuma nkagira ko ndaguha ikaze cyane, ndagusaba nuko wogira subscribe, hanyuma ukaactiva na cloche de notification kugira ngo ntihazogire video nimwe igucika. Kandi ndagusaba yuko wora ino video kuva mu ntango gushika ihere kugira ngo uze kuronka icyo tubwira muri commentaire, haba kutwunganira canke kuvuga ikintu cyose wiyumvamo ukivuge, kuko turazi neza yuko dushobora kuba dufasha bamwe n'abandi muri mwebwe, turazi yuko hariho aboshobora kudufasha. Ndaguhaye ikaze cyane. Ino video rero cyane cyane yerekeye abasore, ariko ukaba uri umukobwa uri kurayumviriza, nawe ndabizi yuko hari ikintu iza kukubwira, hariho ikintu kinini cyane iza kukubwira. Rero umukobwa wa mbere tubona, umwigeme tubona, ingeso ya mbere tubona yuko yoshobora kuba intambamyi ku rugo umuntu yokubaka, ni ingeso n'umukobwa nise ngaha anye gateranya. Gateranya rero ni gateranya nyene nkuko muvyumva. Ku bisanzwe iyo habaye ubukwe, iyo habaye ubugeni, umukobwa aba nk'ikiraro. Bajya abantu babiri babaye nk'ikiraro hagati y'imiryango ibiri, umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umuhungu. Hama bagaca banywana, bakaba inshuti, bagatangura kugenderanira, bakaba inshuti nyene zikwiye, bakaba abavukanye. Kubera iki? Kubera ubumwe bwahabaye muri ubwo bukwe. Rero iyo umukobwa ari gateranya, aca afata agasambura ivyo vyose. Ni ukuvuga yuko agenda hariya agateranya, agenda hariya agateranya. Ku bisanzwe umuntu ateranya ni umuntu avuga amajambo menshi, ni umuntu afise n'urusaku. Umuntu aba afise n'urusaku, n'amayinite mu telefone yoshobora kuyashiramo kugira ngo gusa ateranye abantu, kugira ngo
yumvirize ibyo naka ariko aravuga canke kugira ngo akumvirize afata atwara amajambo hariya. Uyu muntu rero we musore uri kuranyumviriza umaze kubona umukobwa ashobora guteranya abantu, ashobora kuguteranya we na mama wawe ugasanga ntimukivugana, ashobora guteranya we nawe muvukana ugasanga ntimukivugana, ashobora guteranya wewe n'abashiki bawe ugasanga ntimukivugana, uyu n'umuntu atazoshobora kugufasha ikintu na kimwe no muri kazoza. Rero icyo no guhanura ngaho, uwo muntu numushire ku ruhande, uwo muheba mu ncamake kugira ngo ntava nakwandukiza niyo ngwara yo guteranya abafise. Umuntu wa kabiri nawe tubona, umugeme wa kabiri tubona yuko tushobora kubaka kandi atoshobora aba n'intambamyi kugira ngo ushobore gushaka kuryaterambere, ni umuntu agukundira ibyo ufise. Umukobwa rero agukundira ibyo ufise, nibaza yuko abakunda imodoka ufise, abakunda inzu yawe ufise, abakunda amafaranga yawe ufise, ntabagukunda n'umutima. Rero iyo umuntu atagukunda n'umutima, ni hamwe usanga novuga gute, uwo muntu afise n'ibindi bintu biba biri ku ruhande. Ubusanzwe umuntu aba ari n'umunebwe ubwa mbere bwoko, ntaba akunda gukora. Hanyuma umuntu adakunda gukora nawe n'umuntu wo kwicara agasongora inzara akagira gute, muca mubibona. Akunda kuraba televiziyo, akunda kuba ari kuri Facebook, akunda kuba ari kuri YouTube ariko araba ibintu ataco bimaze. Uwo muntu rero afite n'ingeso yo kutagira vision canke kutagira intumbero yo mu buzima. Umubagiye n'icyo ashaka, sinibaza yuko yokubwira ikintu kininiya cane. Umubwiye n'umugambi afise mu buzima, usanga atani umugambi afise, usanga atani intumbero afise. Uwo muntu rero ni umuntu wo kwigira kure cyane rwose. We musore uri kuranyumviriza ushaka kugira ubukwe, uwo n'umuntu wo kwegera kure cyane, kuko ndabizi yuko abakunda kundaba ngaha tukunda kuvuga ibintu byo gutera imbere. None wotera imbere gute ufise umuntu agukundira ibyo ufise? Ukuvuga yuko mu byo uzoba uriko urakora ntazogufasha. Ukuvuga yuko niba mutuma kudandaza ikintu ntazogenda kukidandaza kubera n'umunebwe deje. Niba mutuma ati vyuka ugenda ahanaka, uzinduka hakiri kare, ugenda ahanaka, ntazogenda. Umuntu wa gatatu nawe mutobana ngaha tubona n'abakobwa boroshe. Abakobwa boroshe bakunda guhura n'ibintu byinshi, bakunda gutwara imbanyi batifuza, n'abantu usanga bakwegwa mu bintu byinshi. Iyo mutwaye muri karemera, iyo mutwaye muri kiriya aremera, kunywa itabi, kunywa inzoga, ntibimugwa nabi. Ibintu byose bibi usanga bijamo kubera iki? Kubera ni wa muntu aguma yemera ibyo abonye, yemera ibintu byose aremera. Urumva uwo nawe nyene wokura muri liste y'abantu musobana. Umuntu wa kane nawe tubona ni umuntu atubaha. Hajya umuntu yubaha, yarezwe, afise indero, ni umuntu akomeye cyane. Umuntu atubaha ni wa muntu avugira hejuru, ni wa muntu umengo iyo habaye akantu gatoyi acaja hejuru akavugira hejuru. Ariko ngaha muhagabire cyane rwose, kuko iyo umuntu atubaha ashobora no gukubita. Mu abahungu ngaha ku isi hari ibintu byinshi, hari amabanga menshi cyane rwose, ariko nibaza yuko umuntu udafise inguvu, umuntu atubaha no kugukubita yo gukubita, kuko ni wa muntu nawe uri mu bantu
atiyumvira yuko uri mu bantu usanga ariko aravugira hejuru, usanga afite uruyogoyogo umwanya wose. Rero uwo muntu nawe monami ntiyoshobora kugufasha gushika ku iterambere, agasanga muzinanye n'umugenzi wawe cyangwa agasanga byari mu migambi. Numuhanure ubonye atabihevye niwibandaniriza. Umuntu wa gatanu nawe tubona ngaha ni umuntu aguma kwibutsa yuko mungana. Rero abantu benshi baguma bakwibutsa yuko mungana n'abantu baba baragize ibibazo cyane bakiri abana, usanga base waba barabafashe nabi cyangwa waba barabafashe nabi. Akantu kose yama yikanga, urumva ibintu byose uzorabe. Je nama mbona abantu benshi bakunda kuvuga ibintu vya droit de l'homme, droit de la femme, ngo agateka k'umukenyezi, ngo agateka ibintu vya gutyo. Sinzi yuko mumaze kubibona namwe. Abagore benshi usanga babirimo, usanga ba divorce, usanga batubatse. None how come umugore utubatse mugabo ugasanga uri kurabwira uwundi yubatse ngo agire iki ngo agire kiri? Hari igihe kenshi usanga ahubwo ashaka gusambuza, kubera nawe nyene mu bisanzwe abashaka abagenzi muri jya kuri muri jya groupe yiwe. Rero hano muhagirire attention, murakwiye kuhagirira attention, mukamanza mukayiyumvira. Rero umuntu aguma kwibutsa ngo murangana, ngo mugize gute, je ku bwanje sinibaza yuko yoba ari umuntu mwiza. Ariko urakwiye kumuraba, urakwiye kumwigako, ukabona atagufasha gutera imbere, ukabona atagufasha kwa avansa mu byo ushaka gukora, wewe muve iruhande wibandaniriza. Hanyuma uwundi mwigeme nawe tubona yuko mutogira ubukwe nawe canke mbona yuko mutokubakana, n'umukobwa akunda ibirori. Umukobwa akunda ibirori rero ameze nk'umwe twavuga hejuru, agukundira ibyo ufise. Kubera ujya gukundira ibyo ufise, nawe nyene yama mu birori, yama muri ivyo nyene mu birori. Aho urubanza ruri kwa naka, usanga imisi yamaye neza ari mu rubanza. Hariho rero n'ubundi twovuga yamavuga ngo rindira ngo ndaciyumvira. Guys, hariho abakobwa benshi iyo mbwiye ndashaka twubake, ndashaka tugire urugo, ndashaka tugire umuryango, tugire aho tubaye tubane, aho ubwira ngo rindira ndaciyumvira. Igituma kubwira ngo rindira ndaciyumvira nuko yagufatiganije n'abandi. Ujya wundi ashaka ahubwo we ntabagushaka, mugabo ashaka gusa agushire ku ruhande, abe arakurya tujye duhera duke canke tujye tu avantage aho kuronkako. Hama mugabo we bafise uwundi mu mutwe, abafise uwundi mu mutwe bazobana, abafise uwundi mu mutwe bazokwiyumvira. Umunsi yemeye ujya muhungu yiyumvira, ivyo babizoba biheze. Rero umuntu akubwira ngo ndaciyumvira, ngo rindira gatoyi, shira ku ruhande monami, ibandanize n'imigambi yawe. Uwo shira ku ruhande ndabigusavye. Hariho rero n'uwundi muntu agira umunani, tuvuga n'umuntu agendera bene umunani, nibaza ko ari umunani, n'umuntu agendera mu bapfumu. Guys, hariho abakobwa benshi usanga bagendera mu bapfumu, ugasanga aragiye ku muganga w'umupfumu ngo niwe amubwira ngo ivyiwe, ugasanga ngo niwe mama ngo azomubwira ngo umuntu ngo azokubakana, ugasanga ngo agiye ngo kumubwira consultation mu vy'ubutunzi, mu vy'imibano, ngo arabe ngo umwanka hirya no hino. Umuntu agenda mu bapfumu very dangerous, ndabikubwiye, very dangerous, ndabisubiyemo. N'umuntu mudakwiye kubakana, n'umuntu egome uno munsi arashaka kuba ariko aragenda kugira ngo arabe ivyo abagenzi biwe, ariko ejo naho ashobora kuba agiye guhamura kugira ngo
akwice wewe, none ushaka kuba n'urupfu, ushaka kwica cyangwa ushaka kuba wisho gukora imigambi yawe. Guys, umuntu agenda mu bapfumu kalasi tere hariya ndacamaze shira ku ruhande, hanyuma uwanyuma twohereza ko nugenda arayaga amabanga yo mu rugo akayaga abandi hanze. Umuntu agenda aravuga ibintu byo mu rugo ugasanga quartier yose irakuzi, ugasanga nta muntu n'umwe atakuzi, ugasanga aho uciye hose barakuzi. Bino bintu mu bisanzwe ku muntu agenda arayaga amabanga yo mu rugo akayatwara hanze ntaba kubaha. Ku bisanzwe bano bantu bose twagiye turavuga barafitaniye agashusho, niba wagenda ukabikurikira neza. Ku bisanzwe ni utuntu twagiye tudevelopa duto, ariko kimwe gusa mu ngeso umwe yabafise uza gusanga ibi byose abifise. Rero abantu bose twavuze ku bisanzwe, abakobwa bose twavuze, muri abo bose nta n'umwe wagufasha gushika kuri bya bintu byawe wifuza, nta n'umwe yoshobora kugufasha gushika kuri ya migambi yawe wifuza, nta n'umwe yoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe, kugira ushobore guteza imbere igihugu, ushobore guteza imbere ababanyi bawe, ushobore guteza imbere aho ubaye, ushobore guteza imbere na Afrika muri rusange. Ku bisanzwe abo bose baza kugira ngo bagusubize inyuma, kuko hamwe ubanye n'umugore mutumvikana ni hamwe usanga kenshi muri ko muragwana. Bamaze kuba abantu abavyeyi bama ariko baragwana, abantu ntibatekana n'umunota n'umwe, abana bama mu ruhagarara bavuga ati papa mbega tahajyari, mama tahajyari, atashe bashika bagwana. Nico gituma ku bisanzwe na Helen ndakubwira ati ku bisanzwe amahitamwo ugiye gukora arafise ikintu kinini cyane azokora kuri personality yawe, kucuri cyo afise ikintu kinini cyane afise azokora mu mibano yawe, mu mibereho yawe ya misi yose, eka no ku kazi, eka no ku butunzi bwawe. Nkaba ndagushimiye nizera neza yuko wanyumvirije, nkaba ndagushimiye nizera neza yuko ino video yakuryoheye. Hakaba hari ikindi kintu woshaka kongerako, manuka ngaho muri commentaire ubitubwire. Hakaba hari ikindi kintu woshaka kutubwira, manuka ngaho muri commentaire byose ubitubwire. Hanyuma wongere uduhe na like guys. Ibyo twavuze bikaba byabaryoheye, please share, bisharinge n'abandi kuko bishobora kubafasha, bishobora kubagirira ikimazi. Hamugasanga umuntu ahisemo neza, ahise ku ndoto ziwe, aragize ubugeni buragenze neza, hagize ubukwe, haronse n'uwo bubakana ameze neza. Nanje aho ubwanje nkaba ndagusezeye, nkaba ndakwifuza kuzobonana mu yindi video yiwanje nzokora. Muri ico gihe naho nzoba ndiko ndavuga abahungu nabo mutokubaka n'abakobwa mariko murakurikirana ino video. Karaktere z'abahungu mutokubaka nzoba ndiko ndazivuga muri iyo video. Rero nico gituma ogumiza ko ukaguma kuri no chaîne yawe, ukaguma unyumviriza, ukaguma nkurikirana kugira ngo uzoshobore kuvyumva navyo, wumve umuhungu nawe mutoshobora kubakana. Nkaba ndagushimiye cyane, Imana iguhezagire cyane, nkaba ndagushimiye cyane. Umererwe neza aho uri hose kandi ubandanye utera imbere mu byo uzi kurakora. Ndakwifurije gutera imbere cyane, Imana ikumpezagirire. Urakoze.